Prosa hoteli mu gisagara cyo mu Rumonge iratera igomwe wohora uraraba n'igorofa nziza cane mu karere ko mu Rumonge iratera igomwe wohora uraraba isaho bakirira abantu ushitse muri yo uratangara iratera igomwe wohora uraraba mengo ubushitse muri paradizo uyiryamyemwo ni nko mw'ijuru iratera igomwe wohora uraraba wayubatse turamwemera. Nyakubahwa Nibitirosa Japhet, imbere yuko dutangura nagira ngo widondore abariko baratwumviriza wongere waramutse. Murakoze cyane. Ndabaye mwiriwe mwebwe mwese muriko murankurikirana. Akazina kanje nitwa Japhet Nibitirosa, nkaba ndi Umurundi, mvuga Ikirundi. Yego. Murakoze cyane. Igikorwa cyo kugurura ino hoteli ku mugaragaro ku munsi w'ejo cyari citabiriwe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cyane c'u Burundi, Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Mwoba mwavyakiriye gute, mwiyumvise gute kubona mushobora guterwa iteka na nyiricubahiro umukuru w'igihugu? Twavyakiriye neza cyane, kugenderwa n'umuvyeyi w'abarundi nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi niteka rikomeye cyane ku muryango wacu, ku ntara yacu ndetse no mu babanyi bose. Nukuri twaranezerewe cyane, wari kuturaba ku mutima yari gusanga hera de. Hoteli nziza cyane mwuguruye hano ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge, mwarashoboye kuvuga yuko hari indi migambi mufise mugiye kubandanya murangura mu ntara ya Rumonge. Twashaka kubabaza nakaye karusho ino hoteli yanyu ifise kuba katari mu yandi mahoteli, kubera ko hano mu ntara ya Rumonge asanzwe hari ibibanza byinshi by'iratiro, ari nayo mpamvu hagenerwa n'ingenzi nyinshi. Nakaye karusho ino hoteli yanyu yo bijizanye novuga katari mu zindi hoteli? Ego, iyi hoteli akabijya yaba yisangije. Iyi hoteli ni hoteli nziza cyane nkuko mwayitembereye mukayibona. Iyi hoteli ifise ivyumba vyiza cyane, ifise ivyumba vyagutse, ifise ivyumba birimwo vya vyuma bikanyisha mu gifaransa bita climatiseur, ifise vya vyuma bishusha amazi ukeneye koga mu gifaransa babita chauffe-eau. Ni hoteli izokwakira abantu benshi cyane, ni hoteli abantu bayishitseko bifuje kuharuhukira bazoshobora kuronka ifungurwa, ni hoteli abantu bashitseho bashobora kuronka ivyo banwa byose, byaba ibinyobwa byo ngaha mu gihugu wacu, byaba ibinyobwa byo hanze y'igihugu, byose barashobora kubironka. Ni hoteli umuntu yiryamiye mu cumba canke yinjiye muri bino bigo vya hoteli Nibitirosa aguma akoresha internet uko yifuza. Yego. Mu gihe hariko harugururwa ino hoteli yanyu hariho abanyacubahiro benshi batandukanye bari baje bazananye na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu. Mbega twovuga yuko ino hoteli igiye kubandanya yakira abantu mwene abo b'abanyacubahiro gusa, canke yakira amanama yo ku rwego rw'igihugu gusa, canke ingenzi zose zirahawe ikaze muri ino hoteli yanyu? Ego, ino hoteli nico gituma yitwa inzu y'ingenzi. Iyi hoteli yakira abantu bose, kuvyifuza wese kubona yuko yoruhukira ngaho iwacu muri ino hoteli nziza cyane Nibitirosa Hotel, turamuhaye ikaze ntiyitinye. Murakoze cyane. Igihe ibirori byo kugura ino hoteli ku mugaragaro byariko biraba, harabonetse abenegihugu benshi hano mu ntara ya Rumonge. Mbega twovuga yuko ari abantu basanzwe bagukunda ariyo mpamvu baje, canke twovuga yuko baje kubera ko bakunezererewe kuba uri umuntu novuga w'intangarugero wubatse hoteli nziza mu ntara yabo ya Rumonge, ako ariyo mpamvu bari bakwitabiriye cyane? Ego, ubwa mbere igikuru
cyatumye baza ari benshi nuko bari baje kuraba umuvyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Bari banamukumbuye umengo hari haze imisi adatemberera ino ntara yacu ya Rumonge. Nico gituma mwabonye abantu bari bafise akamwemwe kenshi, barishimye cane, baranezerwa cane kuba bagendewe n'umushitsi w'iteka. Ego ubugira kabiri novuga barabinezerewe cane kuba ino nzu yari yuguruwe icese na nyene icubahiro umukuru w'igihugu na nyabuja ari inzu yaje banyotewe, kuko nta mazu meza nk'aya y'ingenzi twari dufise. Inyuma yo kugurura ino hoteli nziza cyane mu ntara ya Rumonge, ni uwuhe mugambi wundi mwaba mufise wo kurangura mu gisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru nuvuga ubutunzi, canke ni uwuhe mugambi mwaba mufise wo gukora ku rwego rw'igihugu? Narya twavuga yuko uri umuntu nuvuga twarungikiwe n'Imana muri iki gihe kugira ngo ugire icyo ufashije mu iterambere ry'igihugu cacu. Ego murakoze. Jewe ubwa mbere kw'ico kibazo mbajije mubanze mutahure yuko jewe ndi umuntu akunda iwabo, jewe ndakunda intara yacu. Rero Imana ishoboje ndifuza kuzokorora inkoko n'inka, kuko nirwo rudandazo rwanje cane cane, ndabikunda gose. Hampamvu y'ivyo sinokwifuza kuza gukorera imigambi yanje mu gisagara ca Bujumbura canke ahandi. Iyi ntara ya Rumonge ni intara imera cane, ndabizi. Rero hamwe Imana ifashije canke abarongozi abatwari bariko baranyumviriza bandonkeje amatongo, ndifuza kurima igiterwa c'ikawa. Ico giterwa ndumva ndose aho ndakirimira, ndumva yuko noshobora kukirima mu migambi yanje mbona imbere yanje hambavu y'ubu mikuru niyi. Okay, murakoze cyane. Ndizera ko indongozi zacu nimba ziriko ziragukurikirana barakumva uwo mugambi wawe wo kurima igiterwa c'ikawa, bazogufashe bakurose aho kubikorera. Narirya ikawa ari ikintu gikomeye cyane ku gihugu cacu kandi kizana amahera mva makungu. Ndizera yuko bazobigufasha. Hama nashaka kukubaza kandi akabazo kamwe. Mbega mu buzima bwa misi yose umuntu wese ugira atera imbere canke agira hagera arahura n'ibibazo bitandukanye, intambamyi zitandukanye. Wewe nizihe ntambamyi warahuye nazo kugira urinde ugira kuri uru rugero rushimishije, kugira ngo uzitubwire zigira aho zifasha? Narirya hariho nk'ugwaruka usanga nk'ubu gwihebuye rutabona ejo hazoza, ugire uko ubashira ku mayange kugira ngo nabo bagire kurema mu mutima, babone ko nyene nkajyaja mukoro bivuga ati nta Imana itokura umuntu nta nahito umushitsi. Nagira utubwire nk'intambamyi waragira urahura nazo mu buzima bwa misi yose. Ego ico nohanura ugwaruka uriko uranyumviriza ndetse n'abatarugwaruka, intambamyi ya mbere yama ibuza umuntu gushika ku iterambere canke gushika kuco yifuza no kudahanurwa. No kudahanurwa. Indongozi zacu z'igihugu zama zirasemerera batwereka imigambi myiza yo kwiteza imbere, mbere uhereye hasi cane kandi ugatera imbere. Rero jewe kenshi iyo ndiko ndakurikirana ziriya mpanuro hariho ntoramo kamwe. Impanuro batanga ni nyinshi cane, mugabo urashobora gutoramo kamwe ugakurikirana imwe, kandi ibikurikiranye urashika. Rero ico mpano urugwaruka ruri inyuma canke n'abandi, impanuro ni ikintu ca mbere mu buzima bw'umuntu gishikana umuntu kure. Mu gihe ubishize mu ngiro ugatoramo kimwe utigenda afashe ingingo ngomba nkurikire iki, urashika. Murakoze. Twashoboye kubaza ibibazo byinshi, ariko hari ibyo twaba twibagiye. Nimba ari cyo twaba twibagiye murashobora kukivuga kugira ngo ababumva bashobore kubumviriza, hanyuma tubone guheza ikiganiro cacu. Yego murakoze cyane. Ako novuga mutashoboye kubaza canke kuvuga no kubamenyesha neza, kubarangira iyo hoteli ahantu ihagaze naho itumbereye.
hoteli n'ibiturosa rero neza na neza ihagaze hagati mu gisagara ca Rumonge. Uvuye kw'ibara rya kaburimbi ni kw'ibarabara rigira kane, uduganye ibarabara novuga riduga kw'ikambi y'igisirikare yitwa Rukinga, canke uduganye ibarabara riduga kuri lise Rumonge. Uduze rero gushika kw'ibarabara rigira kane uca ukata iburyo bwawe uca uyibona n'ibiturosa hoteli, bakwakira neza cane. Nimba waje ushavuye nizera ko hava utwenga. Murakoze cyane, ndizera yuko abariko barabumviriza bashoboye kumva impanuro nyinshi zitandukanye mwabahaye, kandi mwashoboye no kubarangira ahantu hoteli iherereye. Ndizera yuko hoteli yanyu igiye kuronka ingenzi nyinshi zitandukanye, narije ari hoteli nziza y'akarorero nuvuga ijanye n'igihe tugezemwo. Murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze nawe. Bavuze rimwe yumva gatanu, yarakoze uyu mwana w'abantu. Irabire namwe irabire, mu guhindura igihugu cacu akeje imbere intara y'iwabo. Irabire namwe irabire, ukuntu gutsimbataza cane intahe y'iwacu yo kwikopera. Irabire namwe irabire, aratanze akarorero keza mu bavuka hano mu Rumonge. Irabire namwe irabire, yashoboye kubaka izina ryiza.